ariko kandi hagati mwebwe mu basineaste hari ukuntu umenga hari akantu kagashari kumuremuze ngo nta mana afise vyumvana bamwe mu bakinyi babigeme bagenzi we kora ko bari kubona uburyo ari gukina ugasanga arababishizemo inzigo uburyo ari actrice principale ni miyo mpamvu ndanabikubajije hakuma actrice principale nta wundi muntu babishiramo inzigo nta wundi muntu bari kuza kugira umu actrice principale kandi bafise umuntu yasinye contrat nyene aboneka uko ushobora kuvuga ati ndashobora kumuserura ejo nkamwubaka agahagararira izina rya Moriya Alternative rero ndumva yuko amashari bayashire ku ruhande ariko amashari arahari kuko ndikumva ariho nyene hari ukuntu usanga Asta hariho Kadora Vera asigaye avyimba sinzi ngo afisiki aracari muto ariko aravyimba ariko ntacyo bimaze mina kucana live minjo gisena kwaka Stavo yarakuvyimbye uramwandikira message akavyimba bibona ni vimba eko miye kama neko rugya rwana utahora rugara ndakwere baza ngo ndikubesha se c'est vrai Kado ntiyahora gara Kado nkwereka ama message so mubwira ati urakina nabo mungana shaje yo imihanda nayijemo atarayizamo akiri imwaro ataramanuka singize message wanazishuye zose ro wanashima uyi twakoranya ataratangwa no kujya mu matimu ari umuntu asanzwe mukunda namukorana dukorana ibiganiro tu sawa rero ro ariko nacitwa hari ukuntu nabonye hari imitima mibi hagati y'abigeme bakina sinema ndavuga dufate Asta Kadora Vera gashaka dushiremo Arvera dushaka dushiremo na Mimi Bahoronera Mutoni abona bigeme bamaze kubaka izina muri sinema nubwo hari bamwe hari abafite imbuga zabo no munsi Arvera afite urubuga rwiwe Mimi afite urubuga rwiwe Bahoronera Mutoni afite urubuga rwiwe Kado ntabwo afise ora rufise urumva uno munsi Asta nawe vuba dushora kubona urubuga rwiwe hari ukuntu umenga hari ibintu by'inyinyurana hageze muri ransi muzahumva bamwe ngo bijya wapi iki niki byo bivuze iki ko mbona mwari mukwiye gushigikirana ko mbona filme zimeze neza uno munsi ziko ziraza neza bimeze gute Yesu akoze wa Star TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Kimararungo, Love in Town Ubeshi, Mr. Adonke, Mr. King of Ladies, Dollar Boy, all the way from Burundi, all the way from East Africa. I'm the lion in the jungle. I like support everybody in our country. I love it if you love me. If you don't, I don't care for that. I don't care for that. Support my job. Only my job. I need your support only. Don't love me. Kunda kazi kanje. Ubundi ntago nshaka kunkunda. Munze ntacyo byafasha. Nta nico byonamara. Kiretse kukunza akazi kanje. Harandi hanu konshikana. Mugwe mbwa Star TV. Takumwe numwe mu ba cineaste ariko kandi kuri no munsi. Je regrette for me. Turaza kuganira byinshi bitandukanye. Numwe mu ba cineaste novuga yuko baciye muri sinema zimwe zagiye zirahitinga ariko kandi hari no munsi so yarakwiriye kuba nibaza ko tuza kuganira byinshi bitandukanye nibaza ko filme bukeye neza nta numwe atayizi yarahitinze cyane ndetse gushika ko no munsi nimba ari zimwe muri sinema nubwo ko zaciye mu maboko ya Mr. Sami Pompompo izi ni zimwe muri filme nubwo ko zanditse amatika kuri we ndetse zinamwubakira izina bukeye neza nta utayizi uno muserungwa mbwa Star TV kumwe na bukeye neza twamubazaniye kandi imege kireke tudakorana mbwa mbwa Star TV ariko kandi no munsi navuze ati acha nijizingwe kidogo basi basi dushobore kuganira kabiri gatanu indwi umunani reka rero tumwakire kandi inyuma y'ige kirekire karibu cyane my sister. Asante sana, merci beaucoup. Umeze neza? Ndashimira. Amakuru y'imisira. Shanda nyene ndatuye. Undi ko ari waramese. Yo. Urateye isoni kuri kwimana. Abakunzi ba Star TV ndabasohoje ndabaramukije aho muherereye hose murametse neza. Ndashima Imana. Hano kuntu sikaye witamwe n'agasaga henze. Kandi bakabonye. Tuba twicaye nyene. Gira gukuriya ari abantu batakabo. Kumva dida. Mugaye Starboy ugana rubindu kuri kwimana. Ubundi aruneza ati akora agafaranga. Utagira amafaranga nta kintu ciza wabona. Javre.
ariko rimwe na rimwe hari n'igihe ushima kwifukafuka nyene amahera atawufise ya hagara ukuntu wicaye mw'icangwe agashati kabye ku gapira k'indani ka atari ku gashenete sasa Shasta boy nayo ndagukumbuye vrema urusaku gusa naye ngukumbuye jada urusaku gusa kwera usigaye ufise rurakurenza ubundi umukobwa wanje Erika bimeze gute Erika araryamye ameze neza araho ni nkumi nabonye rafa pasi imbere ko tujya mu kiganiro yari yakoze accident ariko uno musi ameze neza yarakize yego Imana nyene yarabikoze haleluya amen haje urasenga cyane cyane undi nyene gusenga reka tuyishire imbere kubera ko gusenga habuye udasenga niho uzi ko Imana ariyo yakuzanye kuri ino si y'abazima n'abapfuye kuko bariho sinumva ngo arabatembera ngo warapfuye ukabona ari muzima kumbe yarapfuye shano gatabo ndabona mugabo ndavyumva naje ubundi cyo mukwere ugasanga urahuye n'umuntu yapfuye nk'uwi wanje tugahurira mu ibarabara yagiye yapfuye ugahura n'uwapfuye uwi wanje ari gutembere ya umva wakora iki muri ico gihe ya ndazi wo reaction oya no kwiruka nabanza nkahagarara nkaraba ko ari ariko mbonye je kundamutse nzi ko namushinguye nyene iyo noshira mwijana nkiruka ikibabaje nuko wogenda kubibwira abantu bagufata nk'umusazi twe bamubonye urasara ntibavyemera gatatu we wasaze ariko biranagoye nk'ubu nkaza mbona nk'umuntu nyene wiwanje nyene yapfuye aratashe muhiri wanje iyo nzu noca ndayihunga nta nakaribomo wewe akaribu muzima usanga aragarutse naho warasenze cyane asanga arigarukiye oya kweri hari twabonye barazaro bazuka none barazaro wari bwabeho wa mwana we kuvyumva muri tuvyumva muri Bibiliya kandi ivyo twanabonye ni kugira icizere gusa tukaba twihereje ndumva usigaye uri umuntu uze ufise icizere kirenze hari ukuntu ntamo nkasenga kwero kukarago twagiyeho kenshi reka ndavyitse twagiye kukarago cyane dusenga tugati Mana yo mwijuru nyene bibidukwiriye kwera ko ibidukwiriye twe ntavyo tuzi yego ko dusavye ibidukwiriye twe ko usanga dusavye nibirenze hari wambwiye ati abatunzi barakomerewe no gusenga baravyibagirwa nta none nsenge simba umutunzi oya mo senga iguhe ibigutuma abantu batagusuzugura ube kuko bikeneye ube kuko babikeneye ya ariko kuko aho n'umutunzi ntacyo bitwaye no gusenga nasenga nubu turatunze none ukenyiki nshaka amafaranga ubundi ndatunze kwera ko ubuzima bwanje buhari nyine nkihumeka impwemu z'abazima hariho umunsi urara ubusa oya kiretse ko hari igihe mpambana bigahakwa namba bihakwa wewe umusore twebwe natwe byoca bigenda gute twe dufise famille ibaze bihora bishika nkagenda mu nzu nkasanga nkabura n'agahumbi ugasanga harera ugasanga nabuze agahumbi k'amarundi nkaca mvuga ati ko cha wibaza ati nk'ubu mfise umugore yacha bigenda gute iki gihe vraiment haraka izuba rirahara hanze rirahari nyene iyoho nije nyene ndabibona aha hanze haraka izuba kwe ubundi bari batubwira ati turongore nkaca sanga ndabuze igihumbi mu nzu ngo kurongora bigwiza umugisha koko ico gihumbi cyagwira kaca kibi 220 tacho nashizeyo reka kurongora nyene bizana umugisha kandi umwe wese yinjiye mu nzu wawe nawe aho nyene uraginga aho umwe wese yinjiye mu nzu wawe yinjira ni sahani wa mwana avuga cyari sinoca azana isahani yiwe kandi namba hanze warusohoka ukajya nk'ibihumbi 10 wibutse ko ufise madame mu nzu ntorenza 2 hako je n'umuntu ajya mu kabare kujya mu kabare biki ndinda nitekera mu gice gihumbi nkakibura birashikanye nukumva yuko ushobora kwinjoyinga n'abajama ubundi ngurugo ngo wakoze ubukwe ngurugo ngo rarumwe umugisha tanye usanga ngenda nguzimanye iyo urazimana nyene hako bazimana ngo hari kera ngo ubaza kujya kuvyo wawe azabinzaniye murambye ati ngo kera ngo mu manzi cyangwa warakuzimana ariko ubu ngubu uragenda bakaguha amazi ubutombo kagenda utanayanyoye ubutombo yasanze yego hajya bakubwiye ko izuba rya kasa boy burya uravyumva barumva nyene ko haka no mu mifuko y'abantu nuko bimeze
umuntu w'umugabo nkawe ndashaka kukubwira ati Starboy haguruka umeve mi nkasanga nawe ufise ibaze ukazibona jara abantu mpambona ngo wantayemo n'ibihumbi 10 hari umuntu yanyandikiye jara ati ntamwe ibihumbi 10 namubwiye ati wowe urakunda kunsaba amafaranga cyamubwiye ati ndega nande yakeneye none nta kindi kintu akubwira atari kubwira mama he akunda kunchora amafaranga namubwiye ati nanje yunsabye ndakeneye aba diaspora bagutamwo muhe aya nta mu diaspora umuntu mu diaspora nta amafaranga ari hana andike muri comment je nta umuntu mbeshera nta mu diaspora mamahera kiretse ko mundabi ibiganiro byanje ndabivuze arez kandi ndabivugishije ukuri je nta mu diaspora amafaranga kiretse ko ama views rero icyo namandagishima cyane jewe shigikira ibikorwa byanje iyo noti yawe udashaka kuyimpa igumani ako munsi yashaka abantu mwaramuyamuha arabiyana ntaba hari mumuhe kandi andika muri commentaire uziko horo yama ndazi ko ataye bahora bama kiretse ko bampa ama views tugu ariko views nanjye niyo nshaka amahera kazoza mu nyuma ntacyo bitwaye suko none ubundi nyine amahera aje mu nyuma babikwiye nifuza abantu bashyigikira muri ubwo buryo so turi kumwe rero na Bukeneza hajya no munsi muri Heartbeat witwa gute nitwa Rebecca Rebecca ni umuntu yizi ubukiza bwa Rebecca muri Heartbeat hariya muri Heartbeat ufise role imeze gute yo igoye ducishirize kuma yanjye tukagira ngo iyeje mwarayiravye barayiravye tukabarabonye Heartbeat iri ku rwego Heartbeat kweri kugenda neza cyane yanditse neza abantu bamwe ngo ntizagira views itayemwe imitahe ebana bosi wa Moria kweri yoba none ko atarantamwe none rega je menya ko umuntu afise amahera yantayemwe bosi utarantamwe ntago ndabona ko ufite amafaranga bosi mutemwe ntago ndabibona ko ufite amafaranga cyangwa agira urukundo bunyene ariko umunsi yantayunza vuga ati ufite amafaranga n'urukundo wumvise abantu jambo wumvise bya bindi tuvuga abantu twese tuvuga inoti oya nzabona inoti mbone n'uwo mutima mwiza none utariye ko wumva uwo mutima mwiza uri he nose nagiye muri lancement officiel yawe nta n'igiceri bampaye ariko kandi nazanye n'urukundo ariko warabonye ko imeze fresh imeze neza uramubwira boss wanje ati naraje muri lancement nta n'igiceri nahakuye naje gushigikira rero kubwo kwicyo kintu anyere ku rukundo ntemwe nanje mutemwe nanje ari cyo nakoze oya ujya mu papa kwera afise iroho nziza yego kandi okay tureka tuvuga ati ibyo nibitiwe twibutse rero hari ari kurakina ko byari bimeze kumbure kuba atarayira bagire n'uburoho basi oya ni filime abantu bashoye kumara ukwezi kose yako barakina kwera turi Gitega mugabo kwera ndateseka mw'abantu mwe mwamaze ukwezi kose muri Gitega yego hari abamaze ukwezi hari abamaze indwi zingaye nka jume ngo nakubise indwi 2 n'imisi byari byoroshe ari gukora ijoro umutaga urarura kora yani byari byoroshe vraiment Erika bari ngaha bakeneye agakate Erika baraha nyene abakeneye n'umuvyura akija ku ishuri ariko nyene akazi ariko ni filime nziza cyane Rebecca mwirya filime n'umuntu ari paralize aho hotegwa atavuga wabaye ingikoresho yasha kiraho Rebecca rero wo muri Heartbeat sinzi icyo azoza kuvamwo ariko abitse byinshi ari paralize ntavuga ishwe n'agahinda gusa ngaho kwico gitanda gyamye imyaka 12 agahinda kagira kica umwana w'umuntu reka iga karabaye nere ataye cyararangi nyataye yes ni imwe muri eka tuje kuri YouTube channel uno mu boss nawe ne dukora umuti Moria Moria Channel TV twagiye abantu ngo mundukurikirana kuri Star TV tugeze ku 53 n'amajana 3 twagiye rero tuje kuri one day tugeze kuri 14000 kuko episode ya mbere igeze muri harigeze muri 93000 ariko birantangaza ukuntu episode ya mbere ifite 93000 episode ya kabiri kacigwa kuri 8000 bambe kuri 37 ariko biri kuza neza ariko biriko biraduga no film imeze neza iri kwiracamwe neza so winjiye ku rubuga rwa Moria Channel TV nimba winjiyeyo kora sabone hama uzohora ubu wa mbere kuraba bino bikorwa rero uzohora ubu wa mbere kuraba bino bikorwa nico no gusaba kubera ko mbona ibikorwa bimeze neza cyane uti rero je nari paralize nka Rebecca yego ariko Rebecca nyira bizorangira kids
sha nanje abonye umuhamagara katuyindire mfise amatsiko yo kumenya Rebecca ukuntu uzorangiza ngene Rebecca azobirangiza bana jewe ni Rebecca Rebecca yambaye ishusho yiwanje Rebecca ubundi babimeze gute muri Heartbeat muri location somewhere haratesa umeze mugabo hari cyana nkunda ari ya Chiasta umujama kira nico canje sha umujama birimwo kira nico canje Asta rikabyizamwo neza cyane abantu bavuga ati ngo Asta nta mana agira impano burya koko nayagira canke hariya harimo no guhata bimeze gute impano umuntu ubundi mwe muri kuri tere muri kumwe nawe umuntu arayubaka hajya nta mpano ite so hariho ibintu ushobora kubona ko ari uguhata n'ibindi ubona ko umuntu bimurimo rero Asta ndiko ndamuraba afise kazoza keza mu gihe ariko kandi hagati mwebwe mu basineaste hari ukuntu umenga hari akantu kagashari kumuremuze ngo nta mana afise vyumvana bamwe mu bakinyi babigeme bagenzi we kora ko bari kubona uburyo ari gukina ugasanga araba bishizemo inzigo uburyo ari actrice principale ni miyo mpamvu ndanabikubajije hakuma actrice principale nta wundi muntu bari babishiramo inzigo nta wundi muntu bari kuza kugira umu actrice principale kandi bafise umuntu yasinye contrat ya nyene waboneka uko ushobora kuvuga ati ndashobora kumuserura ejo nkamwubaka agahagararira izina rya Moriya Alternative rero ndumva yuko amashari bayashire ku ruhande ariko amashari arahari kuko ndikumva ariho nyene hari ukuntu usanga Asta ariho Kadora Vera sigaye avyimba sinzi ngo afisiki aracari muto ariko aravyimba ariko ntacyo bimaze mina kucana live minjo gisena kwaka Starboy yarakuvyimbye uramwandikira message akavyimba bibona ni vimba yeko miye kama neko rugya rwana utahora rugara ndakwebye baza ngo ndikubesha se c'est vrai Kado ntiyahora gara Kado nkwereka ama message so mubwira ati urakina nabo mungana shaje yo imihanda nayijemo atarayizamo akiri imwaro ataramanuka singize message wanazishuye zose ro wanashima uyu twakoranye ataratangwa no kujya mu matimu ari umuntu asanzwe mukunda namukorana dukorana ibiganiro tu sawa rero romba ariko nacitwa hari ukuntu nabonye hari imitima mibi hagati y'abigeme bakina sinema ndavuga dufate Asta Kadora Vera gashaka dushiremo Arvera dushaka dushiremo na Mimi Bahoronera Mutoni abona bigeme bamaze kubaka izina muri sinema nubwo hari bamwe hari abafite imbuga zabo no munsi Arvera afite urubuga rwiwe Mimi afite urubuga rwiwe Bahoronera Mutoni afite urubuga rwiwe Kado ntabwo afise ora rufise urumva uno munsi Asta nawe vuba dushobora kubona urubuga rwiwe hari ukuntu umenga hari ibintu by'inyinyurana hageze muri ransi muzumva bamwe bijya wapi iki niki byo bivuze iki ko mbona mwari mukwiye gushyigikirana ko mbona filime zimeze neza uno munsi ziko ziraza neza bimeze gute sha jewe rero ndakubwire Starboy je ndi umuntu ibintu byose ndabirabisha amaso nkabihezagize ngo muri make ndumva ko ata muntu twoja kunyinyurana kubera impano yiwe ahari sije nahamushize ariko aho uri wahashizwe n'abandi nta mpamvu yo kugara ku muntu nkawe sevre kukwira ndakugare ko nkawe byongora ko nakarorero kubera mu bantu ba mbere je twakoranye ibiganiro sivyo ubu nawe we ndeka ndagucane live camuca ni cyane nawe we reka bakugare ko nawe usigaye ugara Starboy je nta kuntu webyo rangira nkuko ndabibona kazi mingi ya wapi kuriko niko na kazi mingi unajua kutokanya kabigana cyane wewe kubuge ushora kubura umwanya wi wanje Starboy nawe ubura nice gituma naje yo mugabo wanje ubundi ugenda ntagaruke niwe mubi rero muri market jewe numva ayo mashari wo yareka kuko baje nashari mfise mina kuti si wewe shatse mvuze bo yareka bayareke ntabwo ari byiza ko kuba Asta wari Kado ntuzoza kuba bukeye neza wari Mutoni ntuzoza kuba ari Vera wari Naka wari Mimi eske none wibaza kunyinyurana ko igiti kirakura kikabisa ikindi rero nambo uyu munsi uri kuri hit ejo urashobora kumenya ko nzozima hariho abadutanguriye tutakimenya tutazi niyo bari rero simbona impamvu ushobora kumvirisha ari mugenzi wawe ahubwo tuba dukwiye gufatana mu nda ubonye mugenzi wawe azamutse menya yuko namba mwari muzinanye ejo azokwibuka nawe akubwire tingo ndagufata ukuboko wayitumeze uko tukagira inzigo ntabwo ari byiza si byiza vraiment je rero nta bintu by'aba cineaste keshi novugaho kuko keshi uzokwa musanga ndi jenyene ku ruhande
sinkunda urigera umbona kenshi ndiko ndagendana n'abantu bakina sinema je niko reka mutagendana sindabimenya na je kandi sindabana cyaye baragukwepa bankwepa je ndaboneka uranyika umvise yuko rero je hari je ubundi nawe ngo ni woroshe heka nawe wawibereye mutwe wawe wawibereye nibereye mutwanje nihigira ibijumbo bya Erika ya so je nifuza ko mu rukundo tu ibisigaye rwanko ntirukenewe dushigikirane dukomezanye bari abantu bameze neza tubashigikire nawe ukwera kuzamera neza nabo bagushigikire kugira ibintu bigende neza cyane aho uri muri Heartbeat aho ni mu gihe wari wakire urubuga rwawe hari urubuga rwawe rwajyanye neza official kumaze iminsi umenga cyane ni kubera yo ntuzenya maze iminsi ndiko ndiko nca mu bihuhusi bitagira izina amaze iminsi ndiko ndabura abantu mfisha abantu nkagwaza nkabona baransize barigendeye ya ukabona baratashe asha barigendeye kweri narinze tutuzota kwawe yakoroza fresh wagira ukizibumbi bine by'ababone amachanza n'ubanje kuba mpagaritse kuko narabuze nk'abantu bashika bane kuva mu kwa gatatu gushika mu kwa gatandatu kandi bo hafi yanje nyene nategezwa kuba usanga arije ngo ajije arije ndukugaca usanga ndabuze umwanya w'inyabiri ariko nibaza ko Imana ibihari tu shaje mbona umenga imvura yahise sinzi imigambi y'Imana imvura mbona umengo yari yahise nibaza ko bizogenda neza gusa nawe ukomeza kuba kajenera uburyo duki buri nirira ibiharage nijo hayo ngarage turagera muri esoma yawe wagira hashika yiki kumenga usa n'abadukwepa nje nyine ubundi nagusohokana nkagutwara muri restaurant ukanyemerera Starboy we kweli ego twogenda nyene abantu bakunda basohokane mu kabari bajya brochette muri restaurant ko ari duharage n'umusheri no erega gusohoka ukaja ahantu nyene ko ari kugirora ishemoto no mu ndahashikirwe igifu je nari nzi ngo ntiwonyemerera era ko je n'umuntu sinkunda kabare wikundira restaurant ni poeraho mutu je tuzojana wande mukabari sha kumengo uzomfashe kunguka utansorore nzogusororera ifana Starboy yo kunanira gwe oya nakugurira gusa ubundi je sinkunda kabati ngiye mpabona bivuzuko canka agakwavu shakera naho ndabuja niziri wawe ngo mbona batakibumpa ubukwavu bwarambaye costume man usigaye utsiba usigaye buhe ariko ikiza no ko tubwimbora turabwiyororera kanka je nabwo noroye nta n'inkoko noroye ariko urabukoraho tu je nyene bishitse nk'ubu kanyizera nyene cankorako kabisa yes uno munsi rero aratubwiye impamvu andika kumbure bukeneza official uraza kubona zimwe muri video yashize ko twagiye tugere tujanye abantu muri ko mura andika mu ndome nkuru bukeneza uci wandika official sorry uko ndabona iryosozi y'umufakazi tugeze muri episode ya mbere episode ya 18 season 1 urumva ko yari ko arakora mwabafise imitahe muzi hari ya mugabo ndamwibagize na cyana ganda muhehete inde mugabo araho muri Amerika so mutemwa amafaranga kugira mwigeme wacu mu sister wacu akomeze gukora kugira nsubire gukora kubera ko nakubwiye yuko hari abantu benshi babona ko bakuze bavyimba atano urubuga baragira ariko uyu urabona ko afise urubuga bisigura iki yarakuye amaboko mu mpuzo ashaka gukora haraho yifuza kugera rero tumushigikire nawe ne ku rubuga rwe dukore subscribe naza gushira link muri commentaire tumushigikire ariko kandi Heartbeat nayone muje kuyiraba ni abarundi bagenzi bacu je umuntu ushigikira mugenzi we Heartbeat na amafaranga mwamaye ariko kubera ko mfise umutima mwiza kandi umutima mwiza uzana amahera niyo gituma je shigikira abantu gize umutima mwiza ndaronka imihezagiro myinshi abantu bantamo agutemwa rafa passe nahaye nacoreye umuntu 10000 ngiye muri Miss Burundi cyane nkunchora 350 imagine je ya mai 360
nandi campeza girundi mujama ndamukubita 10,000 yonyene mugenzi wanje bitaye musegundosi yonyene umuhadisi muri turasa sosana yandi ca ndayabika ish kubera je nzumbamwo nararavye ati ndi mu maturasa kombi reka hari aboro harazimvye tireka ndayabike asa kuri inzu nuko rero uko biri kose nibaza ko wono bukeye neza mu mushigikira ariko kandi hari ikintu wifuza ko bagukorera sinifuza kuvugira niyo mpamvu ndagwaye jambo yewe mugabo araha yanzindukiye mugabo kuri inzu nzindukiye ahangira nshikirwe je ndakurahiye twagiye bantu b'Imana jewe sevre abantu benshi baravuga ati ngira bukeye neza yazimye vyanse vyanse nyene kubera imitahe nyene vyanse vraiment support yanyu niyo njaka hajya nka Starboy afasha kamfasha mugare na Starboy muhaye link ntashira kuri stati wewe nureka gushira muri stati gute wewe nyene icambere nyene usanga nka kamera zira hari nko bashi ibintu bigoye nko gusohora mba naratanguye gusubira gushira ko nka Disney canke iki gacu usanga kamera matara biramvuna mani gukota ntaco ndiko ndakora iyo habana ariko ndakora ntabwo byari kumvuna cane ariko nyene nk'ubu nka uciye ugenda umpezagije nkaya ntuze nka zibiri no canke ntangura gukora hirya yejo cenda gusengera kubera ko atamafaranga ngira akoze cyane pastor ujye umuntu akora icyo ashoboye kandi usigaye ari pastor icyo nza gukora ni gusenga yego Starboy waruja mu isengero mapema sana uheruka mu isengero ryari ahubwo nshaka kuba umudiyakoni uheruka mu isengero ryari sha sindavyibuka neza ariko mbeshe reka sinobesha kubera ko ubundi nobesha abantu Imana sinoyibesha haranyanyaye oya sikunyanyara tu ega gusenga sima kuje mu rusengero icyo nzi ko nuko murashima Imana ati Mana wakoze kuba mbyutse ndi muzima iyo jambo ni rinini cyane urazibonye byutse ukomeye utagwaye ni jambo rikomeye cyane iyo ushimye Imana ati Mana wakoze cyane kuko hari n'abakorerwa ibyiza ntibashime bavuga ati merci beaucoup nungagenda byose ndavuga ati thank you baba God ibaze baba God so uko biri kose rero nuko tumushigikire kubera ko ari umuntu abayifuza kugera ariko mu gihe atarahagera turamufasha kugira ashobore kuhagera uyu ni bukeye neza yagaragaye mu mafilime menshi cyane mbere kuva kera ugiye yakinye kuva kera uno mubona hano yego hebo yakinye kuva kera ni nayo mpamvu navuze ati Joro Great 4 na Rogereta kubona kiri hano nubwo yakirera urubuga rwiwe ariko arakwiye support zanyu mushigikire ho bimeze gute muri sino filme za ko ntabona Sami agaragara cyane ni kubera iki ntabwo wamwikoze ko ushobora gukorana nawe bimeze gute ko muri atagaragara muri none nzenya yawe kuko mwakinanye filme nyinshi wakinyiwe kenshi cyane harano mwajya gusinya amasezerano bakagenda babatwaye esteem muri nka team bimeze gute hayi nabivuze kenshi umwana arakura gasohoka none ko mbona abantu zenya muri naco jewe iyo filme Sami ni sezo hari gihe azoyizamo canke azoje mu zindi ya nta kabaki yo kuko ndamubwiye aze kumfasha ntiyoreka kuza kumfasha ko naje ariko kandi yarakwiye kuza kwera ko namufashije byinshi so ni nabona gusohora nka filme nkabona akwiye kwikina nzomubwira twikina ndindira imitahe nimbona imitahe kweri nzocangira hariho filme ndiko ndategura ko twokinana okay ego nuko tumushigikire urumva ko afise target nini afise nawe yifuza kugera ariko taragera ariko kandi adashobora kuhagera mutamugejeje so uko biri kose rero du supporting umurundi mugenzi wacu canke umurundi kazi mugenzi wacu kugira nawe ashobore kugera aho yifuza kugera ivyo tutavuze hano nibaza ko ari urusaku ariko ivyo twavuze nganye nibaza ko ari ukuri ivyo tutavuze hano nibaza ko ari urusaku ariko ivyo twavuze ni bikenewe ariko kandi bikenewe aba ari ivyo mugerako ibidakenewe babyihoze bise nuko batavyumvise hako zinda bazanira umuntu ngaha muri kege no gukora sabone ku ruga rwiwe iryo nikosa kandi urabahata bana si kubahata ni kubasaba Murundi ntumuhata uramusaba nyataye gusura koze vraiment numva ndagushimiye kuko naye ndagushimiye naye maze genda kwidoge ega naye ndagukeneye
Bazigenda kwidogera mvuga ati none Star Boy je twapfuye iki. Nabyidogaga. Ubundi twopfa iki ko atari bijyanje. Je ingene wishituye ukanyimvira ko ewana. Je ntari bijyanje. Sisana bro. Jewe unaniwe no kubana na jewe. Ntubura umuntu. Uburi gikaje. Urajengira umutima woroshe. Umeneka bro. Hanzigo nshiramwe mu bintu. Oya, ukwanga. Simfosinga. Ni nayo mpamvu je nikorana kuri Star TV nta muntu usaba ubufasha ngo iki niki. Mimi najipambania mimi peke yangu. Ukwanga nikigugu wewe. Eba nje wonya nyirikisi. Nta ukundwa na bose. Je nakugize ikawonya. Ntubura amafaranga. Ko nkenye. Nore ukundwa na bose bayi. Ukeneye amafaranga. Akenye. Wayi noti. Inoti nikundwa na bose. Ubundi je munyirekere mwikundira ibikorwa vyanje. So, reka rero tubashimire cyane. Ariko kandi nawe se nabagushimira ku mwanya washoboye kuriweza kubera ko ndakuvunduriye mu gitanda utaranavyuka. Nibaze kuva mu myaka bibukaza mu cyane mugasanga umuntu ntaravyuka. Nakwivyukira. Sigura ko nanje nazindutse. Wazindutse. Watanze umukoshi. Berya nizabisha. Ngo urazinduka ni yama yatuba abagira amakisida ku mugoroba saa 6. Yabagira amakisida bose bagira mu gatondo. Niba byapanze. Bapfa mu gatondo. Ari n'abapfa mwijoro. Ko no mwijoro bapfa no kumuranga. Ewe gayewe. Ubundi ivyo bintu bazobihindura ivyo sivyo. Ibati. Reka renda gushimire cyane dushimire n'abakunzi ba Star TV bari kwadukana muri kino kiganiro. Ndababwira ati ni byiza gushigikira mugenzi wawe. Simvuze ngo mugenzi wawe muzinanye, mugenzi wawe w'umurundi. Kwera ko si ngombwa mumenyane mu b'inshuti kugira ushigikire umuntu. Gushigikira umuntu si ngombwa mumenyane dusaba badukurikirana ku ma YouTube tutazi. Nibo. Ariko kandi tunabashimira cyane uko babikora vraiment Imana bahezagire. Nibo benshi. Nako tuba duhari tubibona ko bari ko badushigikira. Kuko Imana ndashimira urubuga rwanje rugeze mu 132. Ayiko. By'ababone ivyo byose si jewe. Ibati. Nubwo nkora mushatse mworeka kubiraba. Bashatse. Urahumaganye. Bo bireka. Bashatse bo bireka numva ndabashimiye ko nabashigikiye. Kuko bashatse bo bireka. Rero ku rubw'ivyo bagize choice canke shwa yo kunkurikirana. Kuko Imana bahezagire. Amen. Ibampere bibondo muvyare murondoke nk'umucanga wa Tanganyika. Ibazi baronka basheri. Ego kweli. None Star Boy. Byarabaye ariko byarangiye nabone. Byarangiye gute? Byarangiye nabiyo. Teri ivi no kuntumira ntuntumira. Ubundi ngani nayo mpamvu byanapfuye. Oya sije tumye mugabo. Avuze canke iyi ntunuze. Ngene baragize akanwa ababo. Akanwa ababo bamuhungu warateye ivi. Abantu batanu sha. Warateye ivi man. Ari cinema. Iyihe. Hingenda bazanire coming soon. Cinema yo mara umwaka muhungu. Ego kweli tarazo. Yes, abakunzi ba Star TV, Imana bahezagire cyane. I'm the lion in the jungle. I'm Mr. Adonke, Mr. Dorabon, King of Ladies. Imana bahezagire cyane aho muri hose. Ndabakunda cyane. Cyane. Gose. Cyane. Bye.